Muy buenos días, amados amigos y hermanos mwaramutse bakundwa nshuti na presentes. bene data Es muri para mí una hano bendición muy kuri grande jewe n'umugisha estar con ustedes udasanzwe en esta kubana namwe ocasión muri kano para kanya compartir unos kugira momentos ngo de dusangire compañerismo umwanya espiritual w'ikiyago cyo mu buryo alrededor bw'impwemu de la tuyage palabra de ku Dios ijambo y ry'Imana poder comprender nuko así dushobore gutahura bityo el tiempo en que estamos igihe viviendo turiko turabamwo icarico y poder recibir las dushobore bendiciones no de kuronka Cristo imigisha ya en Kristo este tiempo final. muri iki gihe ca nyuma. Para eso quiero leer Nico gituma ngomba gusoma en Levítico capítulo mu Balewi 25, igice ca verso 8 al 13, 25 murongo donde w'umunani kugeza dice: kwa 13 ahavuga 7 ngo semanas de años, iyo myaka 7 yabaye veces nk'isabato 7 muharure años, ayo de masabato modo murumye ndwi que los muyirumye de imyaka modo que ndwi los días de ibihetangabo las 7 ndwi semanas de ico años gihe vendrán muzosanga a harimwo serte amasabato ndwi y'imyaka 49, niyo myaka 49 años. 49. Entonces harás tocar maze fuertemente ku munsi ugira la 10 trompeta en w'ukwezi el mes kw'indwi séptimo, muze a los muvugisha 10 inzamba días del y'ijwi mes, rirenga el día de la ku munsi expiación, w'impongano haréis tocar la azaba ariho trompeta muvugisha por inzamba mu toda gihugu canyu vuestra cose. tierra. Y santificaréis el muze año murobanure 50 uwo mwaka y ugira pregonaréis 50 libertad mutangaze en mu la gihugu cose tierra ko habaye a todos umwidegemvyo sus w'abantu bose moradores, bo sus muri co. moradores. Ese año os será de uwo jubileo mwaka y uzubabera uwa volveréis yubile, cada umuntu uno a wese muri vuestra mwebwe aheze posesión agaruke mu y itongo cada cual ryiwe, volverá kandi umuntu a wese su agaruke mu familia. biwabo. El año uwo 50 mwaka os ugira será 50 uze wame jubileo, ubabera uwa no yubile, sembraréis ntimuze ni muwurimemwo segaréis lo que canke ngo naciere de mwimburire suyo mu en la bigega tierra, ivyimejeje ni muri wo, vendimiaréis canke ngo sus mwimbure viñedos, inzabibu zo ku mizabibu porque es itatuturiye, jubileo. kuko ari umwaka Santo wa será yubile. a uze wame vosotros babera el producto de la uwejejwe, tierra muzotungwa comeréis. n'ivyimeza vyo En muri este wo año de vyimejeje mu jubileo ndimiro. muri uwo volveréis mwaka wa cada yubile uno umuntu wese a muri vuestra mwebwe azagaruke posesión. mu itongo ryiwe. El misterio Ibanga de la trompeta ry'inzamba del jubileo. ya Pueden tomar yubile. asiento si murashobora tienen la gufata bondad. ivyicaro vyanyu. El año del jubileo es un umwaka wa misterio yubile nibanga para la nibanga humanidad. ku biremwa Y aún las abantu fiestas que el pueblo ndetse hebreo n'iminsi mikuru ubwoko bw'Heburayo ha llevado a cabo bwahimbaza milenios es también un mu misterio, myaka mu bintu vy'imyaka iheze, porque nayo nyene en esas nibanga, fiestas que kuko Dios muri le ino dio minsi al pueblo mikuru hebreo, Imana yahaye ubwoko bw'Heburayo, Dios está Imana representando su Imana programa, ishushanirizamwo umugambi wayo, umugambi Imana yari kuzokora uva mu gihugu uja mu kindi, uva no mu kiringo uja mu kindi. Nico gituma mwebwe mubona ko Imana yahaye ubwoko bw'Heburayo nk'akarorero ikimazi c'umwagazi w'intama wa Pasika, arico tubona ko mu gihe co kuvayo k'ubwoko bw'Heburayo ubwo mwagazi w'intama yaratanzwe nk'ikimazi, hanyuma mw'ijoro barya ubwo mwagazi w'intama buri muryango mu rugo rwawo hamwe n'abana babo, nuko bagasiga amaraso y'uwo mwagazi w'intama ku bishimaryango canke hejuru y'inzugi, ku bishimaryango no gice co hejuru, mu gice co hejuru y'urugi, hejuru y'urugi. Iryo joro urupfu ruca mu gihugu co muri Egiputa, kandi bariko barapfa abana bose b'imfura bari babaye muri Egiputa, baba abanyamahanga canke abaheburayo, ariko mu mazu ahari hari amaraso y'umwagazi w'intama wa Pasika, ahari hasizwe amaraso y'umwagazi w'intama wa Pasika, urupfu ntigwinjira. abo bana b'imfura bararokoka, barakira, ababa bari ngaho. Rero mwumva ingene uyu mwagazi w'intama wa Pasika washushanya Yesu Kristo umukiza wacu, ari we yerekanywe na Yohana Umubatizi nk'umwagazi w'intama w'Imana. Yohana yaravuze ngo nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukura ivyaha vy'abari mw'isi. Yohana yarazi igishushanyo cerekanywe mu isezerano rya kera
kandi yarazi ko umunsi umwe hazoza umuntu ari we yashushanya ujya mwagazi w'intama wa pasika ubwoko bw'Eburayo bwatanga nk'ikimazi buri mwaka buca pasika iba. Rero Yohana yari integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo, kuba yari integuza y'uwo mwagazi w'intama wari kuzoza mu buryo haba mu buryo bwisubiyemwo, mu buryo bugezweho, mu buryo bw'iki gihe, ndetse no mu buryo twavuga ngo mu buryo bwaguwe, mu buryo bukuru. Ntiyari kuba ari umwagazi w'intama usanzwe, ariko yari kuba ari umuntu yari gukora igikorwa c'ubucunguzi. Umuntu yari kuza atagira icaha, kuko yari kuvukira ngaha ku mubumbe w'isi hatabaye ubumwe bw'umugabo n'umugore. Yari kuza rero uwo mubiri w'inyama wari kuza biciye mu kurema kw'Imana, arivyo vyabaye mu kuvuka kwa Yesu. Imana yaremeye mu nda ya Mariya akaremangingo k'ubuzima, akaremangingo k'amaraso, ariko kigwije akaremangingo kaza ku kandi, nuko havamwo umubiri wa Yesu. Uko ni ukurema kw'Imana. Rero mutego gutwi mwumviriza, Yohana yaravuga ubutumwa ati, nyuma yanje haje umuntu, umugabo uwo bitambereye guhambura utugozi tw'inkweto ziwe, wazobabatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Hanyuma igihe yamubona kamubatiza, yabonye mpwemu yera amanuka mu buryo bw'inuma aza kuri Yesu, aravuga ati, sinari ndamuzi, ariko wantumye kubatiza yarambwiye ati uzobona mpwemu yera amanukako ameze nk'inuma akamugumako, azoba ari uyo. Ni ukuvuga azoba ari uyo uwuzoza inyuma yawe. Uyo ni wowe uzoba uri gutegurira inzira. Uwo ni we azobatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Yohana yaravuze ngo, naramubonye, nabonye mpwemu yera amanuka ameze nk'inuma aza kuri we, kuri Yesu. Uyo ni we mwagazi w'intama w'Imana akura ibyaha by'abari mu isi. Uwo ni we navuze nti, hazoza umugabo inyuma yanje, ari we yabayeho ntarabaho. Kandi mwitegereze, ariko yaje inyuma ya Yohana, kandi yari uwa mbere kuri Yohana. Rero mwumvirize ingene hariho ibintu muri Bibiliya wowe udashobora gutahura kiretse bihishuwe, bikerekanwa. Bishoboka gute ko Yesu yabayeho imbere ya Yohana ariko akaza inyuma ya Yohana? Murabe, yavutse haciye amezi 6 inyuma ya Yohana, ariko Yohana avuze yuko yabayeho atarabaho. Kandi Yesu yaravuze ikintu gituma tumenya yuko atabayeho imbere ya Yohana gusa, ariko ko yabayeho n'imbere ya Aburahamu. Imbere yuko Aburahamu abaho ndiho, niko Kristo yavuze. Nuko rero yagiye imbere cyane y'igihe ca Yohana, yagiye n'imbere cyane, yabayeho n'imbere ya Aburahamu, yabayeho imbere ya Aburahamu, yabayeho imbere y'umuvugishwa Mose, yabayeho imbere y'umuvugishwa Enoki, yabayeho imbere y'umuvugishwa Nowa, yabayeho n'imbere ya Adamu. Kuko uwo ni umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo, umwe yari ari mu mubiri we wa teofaniya imbere yo kuremwa kwa Adamu. Kandi igihe Adamu yaremerwa mu buringanire bwa gatandatu, igihe hari mu mubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu, Kristo yari afise umubiri wa teofaniya. Kandi mwamuzi uwaremye umubiri wa teofaniya, umubiri wa teofaniya wa Adamu ni Yesu Kristo umukiza wacu. Kandi mwamuzi uwaremye isanzure ryose ni Yesu Kristo umukiza wacu. Kandi ivyo birihe muri Bibiliya? Ni ingirakamaro kumenya yuko ibi byose biri muri Bibiliya. Kandi reka tuje mu gice ca mbere cyo muri Yohana mutagatifu, umurongo wa mbere ukabandanya havuga ngo, ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere, byose byaremwe nawe. Mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Ninde yaremye ibintu byose? Ninde yaremye ibintu byose? Ni jambo, ari we yahoranye n'Imana, kandi yari Imana. Muri we harimwo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Mwumve, ahari intango y'ubuzima bw'isanzure ryose, ibintu byose muri jambo. Rero
ku murongo wa 14 mu igice nyene ca mbere co muri Yohana haravuga ngo kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe twitegereza ubwiza bwiwe n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwa se yuzuye ubuntu n'ukuri kandi igihe jambo yigira umubiri ninde yari ijambo yigize umubiri kundwa wacu umwami Yesu Kristo uwo niwe jambo yigize umubiri yigize umuntu hagati mu biremwa abantu uwo niwe muremyi w'amajuru n'isi wigize umuntu kandi yarari mu bwoko bw'Heburayo agira ubukozi bw'imyaka 3 n'igice kandi yabaye umubiri w'umuntu imyaka 33 hanyuma amaze gupfa akazuka akaduga mu ijuru akicara iburyo bw'Imana mu ijuru ku ntebe y'ubwami y'Imana. Mwumve gene kandi vyongeye intumwa mutagatifu Pawulo mu gwete yandikiye Abaheburayo igice ca mbere mwumve gene dushingira intahe ko Kristo yabaye umuremyi w'isanzure ryose ivyaremwe byose. Mu gice ca mbere mu gitabo c'Abaheburayo umurongo wa mbere ukabandanya haravuga ngo kera Imana yabaririye basogokuruza mu kanwa ko bavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Muri iyi misi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo uwo yashizeho kuba samuragwa wa byose niwe yahaye kurema isi. Mwumve gene Imana biciye muri Yesu Kristo mwumve gene yaremye isanzure ryose. No kuvuga yuko Imana iri mu muri wayo wa teofaniya ari wo jambo iri ngaho mwo muri wa teofaniya yaremye ivyaremwe byose ibintu byose mwo muri wa teofaniya Imana yaragaragaje yaremye ivyaremwe byose. Hanyuma imbere gato turabona ko yaremeye mu nda ya Mariya akaremangingo k'ubuzima akaremangingo k'amaraso ariko kigwije akaremangingo kaza ku kandi nuko havamwe mu mubiri wa Yesu avukira hanyuma i Betelehemu Yudaya mu mubiri w'inyama. Imana umuremyi w'amajuru n'isi yari iri mu mubiri wayo wa teofaniya yinjiye imbere muri urya mubiri w'inyama nuko iraheza iba ngaho. Nico gituma yari Emmanuel arivyo bisobanurwa ngo Imana iri kumwe na Isaya igice c'indwi umurongo wa 14 haratubwira ngo kuko umwami bwiwe ari we agira bihera ikimenyamenya umve inkumi zosaminda ivyara umwana w'umuhungu kandi izomwita canke azokwitwa Emmanuel arivyo bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Nico gituma igihe babwira Yesu bati twereke so bizoba bikwiye yaravuze ngo igihe kingana gutega Filipo mbanaje namwe kugeza n'ubu nturamenya mbega ntuzi yuko ndi muri data nawe akaba muri jewe kandi ko uwumbonye ababonye data canke ubonye data babonye jewe. Vyongeye turabona ko Kristo yavuga ngo nta na kimwe nkora mbyigeneye ariko ivyo mbonye data akora ivyo nanje nivyo nkora. We yaravuga yuko ibikorwa yakora atari ibikorwa vyiwe ariko ko byari ibikorwa bya data yabahehe muri we. Rero mwumve ingene Imana umuremyi w'amajuru n'isi yari iri mu biremwa abantu yambaye umubiri w'umuntu yambaye umubiri muntu kandi yaje mu ihanga ry'Abaheburayo abantu bayo ntibamumenya ariko mwitegereze yahindukiriye abanyamahanga kugira ngo amenyeshe abanyamahanga ukuza kwe kwa mbere mu mubiri w'umuntu bityo abereke igikorwa cy'ubucunguzi ku musaraba Kalvariyo kugira ngo abanyamahanga nabo nyene bagire ihigwe ry'agakiza. Ukuza kwa mbere kwa Kristo none kwabaye iki? Kwari ukuza kwa marayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano ari we Uhoraho ubwiwe Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo yambaye umubiri w'umuntu. Yafashe umwambaro muntu aba mu biremwa abantu nk'umuvugishwa w'i Nazareti nk'umuvugishwa kuko icitiriro c'umuvugishwa ni icitiriro c'umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu mwitegereze ni icitiriro c'umuvugishwa. Nico gituma Yesu yari afise ico citiriro c'umwana w'umuntu kandi rero
kristo yari ari ngaho nk'umwana w'umuntu n'umwana w'imana agaragariye ku isi kugira ngo akore igikorwa cy'ubucunguzi nk'umwagazi w'intama w'imana ku musaraba i Karuvariyo. Murumva ko yari marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano umwe. Yohana yari yateguriye inzira nk'uko biri muri Maraki igice cya 3 mirongo 2 kabandanya havuga ngo umve ngira ntume integuza yanje induraniriza inzira imbere yanje. Uyu yabaye Yohana umubatizi, kandi umwami murondera azoshika giturumbuka mu rusengero rwiwe. Ninde yari kuza nyuma ya Yohana umubatizi? Ni umwami Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo, ari we ntumwa y'isezerano munezerererwa. Marayika w'isezerano ari we marayika w'uhoraho, ari we uhoraho bwiwe mu mubiri wiwe wa tofaniya, ari we yabanye n'ubwoko bw'Aburayo abiyereka mu nshuro zitandukanye. Yabanye n'abavugishwa mu isezerano rya kera abiyereka kandi anabarungika, agashira ijambo ryiwe mu kanwa k'abo bavugishwa. Rero marayika w'isezerano ari we uhoraho bwiwe, Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo mu mubiri wayo wa teofaniya, yaje ku isi imbere mu mubiri w'inyama witwa Yesu, izana mwo mu mubiri w'inyama mu mpuzu muntu, mu mwambaro muntu, yazanye izina ry'ubucunguzi kugira ngo ikore igikorwa cayo nk'umwagazi w'intama w'Imana ku musaraba i Karuvariyo. Umubiri w'inyama w'Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo wiswe Yesu, kandi uwo ni wa mubiri watanzwe nk'ikimazi kizima ku bwacu, yicira kw'ibyaha byacu kugira ngo bityo adukure kw'ibyaha byacu, nuko aduhe ubugingo budashira. Rero mwumviriza, nta bundi buryo bw'ubugingo budashira, nta bundi buryo umuntu yoronka ubugingo budashira bidaciye mu mukunzi wacu umwami Yesu Kristo. Ubu ntagekenewe bya bimazi ubwoko bw'Aburayo bwatanga, kuko haramaze gutangwa ikimazi c'ibyaha, ikimazi c'umwagazi w'intama w'Imana Yesu Kristo. Ni ukuvuga ko ibyo bijya bimaze ubwoko bw'Aburayo batanga ikimazi c'umwagazi w'intama wa Pasika ndetse n'ikimazi c'isuguro y'impene, ikimazi c'impongano, kugira ngo ubwoko bw'Aburayo bunywane n'Imana, bwuzure n'Imana mu mwaka ku munsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi kwa buri mwaka. Ibyo byose rero ubu mwitegereze ingene byahindutse ukuri, bigaragarizwa mu muntu yitwa Yesu Kristo. Rero mwitegereze, turuzura n'Imana atari biciye mu kimazi c'igitungwa, ariko biciye mu kimazi c'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Ubu ubwoko bw'Aburayo ntibagikeneye ibindi bimazi by'ibitungwa, kandi haraciye imyaka 2000 n'imiburiburi abaheburayo badafise ibimazi by'ibitungwa, ariko kandi ntibanakiriye n'ikimazi c'umwagazi w'intama w'Imana. Ntabwo bakiriye ikimazi c'umwagazi w'intama w'Imana ari wo Yesu Kristo. Ico kimazi catanzwe ku musaraba i Karuvariyo. Nico gituma abaheburayo bamye bababazwa cane n'ibyago byinshi. Hitireri yahatswe kubahonya, Hitireri, Musolini na Stalin. Kubera iki? Kuko batakiriye ikimazi c'ivyaha, kuko batari bafise ikimazi c'ivyaha, ndetse ntibari banafise ibimazi by'ibitungwa. Kandi kubera ko basi ikimazi ca Kristo umwagazi w'intama w'Imana, kubera ko ingero y'icaha ari urupfu, kubera ko ingero y'icaha ari urupfu, urupfu rwamye rusugereje ubwoko bw'Aburayo. Rero mwumve ingene bino bimaze byose hamwe n'ibi bintu byose Imana yahaye ubwoko bw'Aburayo, muri ano mabwirizwa n'ivyagezwe by'ubwoko bw'Aburayo, byose bishushanya ibintu Imana yari kuzokora mu isezerano risha. Turumvise, twabonye nk'akarorero ingoro yubatswe na Mose hamwe n'ingoro yubatswe na Salomo, zose zishushanya yaba Yesu Kristo nk'ingoro y'Imana, ndetse kandi n'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Rero abaheburayo ntibafise ingoro, ariko Kristo yamye yubaka ingoro y'Imana, aho Imana izoba mu mwuzuro wose. Rero mwumve ngene ibintu byo mu isezerano rya kera bishingira intaha ibintu mu isezerano risha bizoba biriko birashitswa kandi vyimikwa bishigwaho bigaragazwa. Rero ivyo umwaka wa yubile nico kimwe,
Esto nos habla ibyo bitubwira del tiempo ku gihe que vendría en el programa ku gihe kizoza mu mugambi w'Imana aho se llevará a cabo hazoba la redención de nuestros cuerpos, o ubucunguzi sea, bw'imibiri yacu, ni ukuvuga ngo volveremos tuzokongera a tener kugira cuerpos eternos imibiri ihoraho y tendremos vida kandi eterna en tuzogira ese ubugingo cuerpo budashira eterno, muri uwo mubiri uhoraho, y tendremos juventud eterna, kandi tuzogira ubuyabaga buhoraho, tuzogira felicidad eterna, umunezero uhoraho, y tendremos kandi salud tuzogira eterna, n'agakiza y todas las gahoraho. cosas eternas que Ibi n'ibintu byose bihoraho Dios le dio a Adán, Imana yahaye pero por Adamu, causa del pecado ariko él ku las bw'icaha perdió, akabitakaza, serán restauradas byose bizogarurirwa abahungu n'abakobwa Vean b'Imana. que en el año del jubileo Murabona ko mu las mwaka wa personas que yubile han perdido abantu baba batakaje iragi por ryabo causa de alguna deuda ku o porque bw'ideni la habían runaka vendido, canke kubera ko baba en babigurishije, el año del jubileo mu mwaka wa todo yubile regresaba byose byaca a las bisubira manos del dueño mu original, maboko ya ba sin pagar nyenevyo un badatanze solo centavo. n'igiceri na kimwe. Era una ley Ryari ibwirizwa, ryari itegeko y ry'Imana, cualquier persona kandi que buri muntu wese hubiera perdido sus hijos yaba porque los yatakaje habían tomado abana biwe kubera como ko esclavos a causa de babatwaye alguna deuda o nk'inyagano porque ku los bw'ideni vendió runaka como canke kubera ko esclavos. yabagurishije ari En el nk'abaja, año del jubileo mu mwaka wa salían yubile libres. baca bidegemvya. Y Kandi en ese tiempo, muri kino vean gihe ustedes, era un mutegereze, tiempo en que iki se gihe tocaba la ni igihe trompeta del año del havuzwe jubileo inzamba y'umwaka wa y yubile, se proclamaba nuko libertad hagatangazwa en toda la tierra. umwidegemvyo Y ahora mu isi para yose, el mu día gihugu postrero, cose. Rero ku munsi wa nyuma naho tenemos la promesa de la turafise trompeta isezerano final, o gran ry'inzamba ya trompeta. nyuma canke ijwi rirenga ry'inzamba. Representada esa trompeta Iyo es la nzamba trompeta ishushanywa del n'inzamba año del jubileo. y'umwaka wa yubile, kandi En el tiempo del mu gihe hebreo, c'ubwoko bw'Aheburayo mu mwaka wa yubile hagavuzwa inzamba y'umwaka wa yubile, nuko hagatangazwa yuko mu isi yose mu gihugu cose abaye umwidegemvyo. Ku munsi wa nyuma naho inzamba ya yubile igezweho y'iki gihe izoba iriko iravuga aribwo butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, kandi izoba iriko iratangaza umwidegemvyo mu gihugu cose. Izoba iriko iratangaza ibihe vyiza vyo kwidegemvya ko abahungu n'abakobwa b'Imana. Izoba iriko iratangaza igihe intambuko y'Imana, ubwo abapfuye bizera Kristo bazozuka, natwe abakiri bazima tugahindurwa. Izoba iriko iratangaza yuko umunsi wa nyuma ari wo munsi w'umwami, arico kimpombo c'indwi ko washitse, kandi ko kuri uno munsi wa nyuma ikimpombo c'indwi ariho abapfuye bizera Kristo bazozuka, natwe abakiri bazima tugaheza tugahindurwa. Kandi nk'uko mu kwezi kw'indwi havuzwa inzamba y'umwaka wa yubile, rero mu kimpombo c'indwi naho niho inzamba y'umwaka wa yubile, ukuvugwa k'ubutumwa bwiza bw'ubwami, niho iyo nzamba itangaza ukwidegemvya kw'abahungu n'abakobwa b'Imana. Iratangaza yuko muri ino ntambuko y'Imana ko tugiye guhindurwa, twebwe abakiri bazima bapfuye bizera Kristo nabo ko bagiye kuzuka. Nico gituma haza umuhamagaro w'inzamba ya nyuma, ihamagara yegeranya abatonejwe bose kuri uno munsi wa nyuma. Ni inzamba y'umwaka wa yubile, ni ubutumwa bw'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, butangaza ubutumwa, itangaza ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami kuri uno munsi wa nyuma, igahamagara ikegeranya abatoranijwe bose muri iki gihe ca nyuma kugira ngo baronke imigisha y'umwaka wa yubile ugizwe musha muri iki gihe ca nyuma. Hari umuzuko w'abapfuye bizera Kristo bari mu mibiri ihoraho, hamwe no guhindurwa kwa twebwe abakiri bazima kugira ngo tugire umubiri uhoraho nk'uko yabisezeranye, nuko twese tugira ishusho na kameremere vy'umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo. Rero murabe ico arico umwaka wa yubile wisubiyemwo kuri uno munsi wa nyuma. Rero murumva ko buri myaka indwi, umwaka ugira indwi, wari umwaka w'umunsi mukuru, wari umwaka w'ikiruhuko kw'isi yose, ari wo ushushanya ibihe bitandukanye by'ishengero ryo mu mahanga. Mwumva ingene twagize intambuko ngo canke ibihendwi by'ishengero ryo mu mahanga, uhereye muri Aziya ntoya igihe ca mbere, hanyuma tugira intambuko zitanu canke ibihe bitanu mu Burayi, hanyuma tugira igihe c'indwi muri Amerika ya ruguru. Mu gihe mwebwe mworondera mwoharura mu myaka 49
imyaka y'amasabato irimwo mwebwe mwosanga harimwo imyaka indwi y'amasabato. Hanyuma iyo myaka 49 haca haza umwaka wa 50. Rero murabe, murumva ko kuba hari imyaka indwi y'iminsi mikuru y'amasabato y'ikiruhuko ku isi yose mu myaka 49, dushobora kubona muri iyo myaka indwi y'iminsi mikuru intambuko canke ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga, ibihendwi canke intambuko ndwi ku ishengero ry'abanyamahanga. Hanyuma hagaca haza umwaka w'umunani, nawo kandi ari umwaka wa 50, kuko mu myaka 50 harimwo gusa imyaka 8 y'iminsi mikuru. Indwi muri yo ishushanywa n'amasabato, umwe nawo ugashushanywa n'uw'Imana, kuko ni umwaka w'umunani kandi ushushanywa n'umunsi w'Imana. Kandi uwo mwaka w'umunani ari wo mwaka wa 50. 50 bisobanura Panekoti, ni umwaka wa Panekoti, si umunsi wa Panekoti. Umunsi wa Panekoti ushushanya umwaka wa Panekoti, kuko mu munsi wa Panekoti barose umushuzo wa mpwemu. Ariko mu mwaka wa Panekoti, mu mwaka wa yubile, bazoronka iki? Umwuzuro wa mpwemu w'Imana, aho twese tuzohindurwa tukagira umubiri uhoraho, kandi tuzogira ishusho n'akameremere vya Yesu Kristo. Dufise umubiri uhoraho, dufise n'impwemu ya teofaniya ihoraho, nuko tube mwo mubiri wa teofaniya uri mwo mubiri w'inyama, tubeho ibihe bidashira. Ivyo byose rero bizoshikirizwa hehe? Mu gihe c'ibire komeze furuka, igihe c'umunani. Vyongeye kandi ico gihe gishushanywa n'umwaka wa 50, umwaka wa yubile, aho twese tuzokuzura umwuzuro wa Kristo, kandi tuzogira ishusho n'akameremere vya Yesu Kristo. Nivyo mu gihe c'ibire komeze furuka, aho inzamba y'umwaka wa yubile wisubiyemwo. Ino nzamba haribwo ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami iravuga, igasamirana, ikavuga ubutumwa bwa nyuma, ikavuga guhishurwa kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intambwe y'umuryango wa Yuda, nk'umwami w'abami hamwe n'ubuganza baganza, kugira ngo atange ukwizera aguha abatorejwe n'Imana, kugira ngo bahindurwe, abanyakubwa bazamurwe kuri uno munsi wa nyuma, muri iki gihe ca nyuma. Rero mwumve icyo umwaka wa yubile ugizwe mushasha canke waguwe mu mugambi w'Imana. Ino minsi mikuru yose ubwoko bw'Aburayi bwari bufise, turabona ko Kristo yose arayishitsa, arayigarukana, ariko ashitsa buri mugambi uhwanye na buri ntambuko. Rero mwumve ingene vyongeye umugambi w'Imana uhuye n'igihe cacu ushushanirijwe kandi no mu biremwa abantu. Murabe, umwami Dawidi yavukiye Betelehemu mu Yudaya, akomoka n'umwana wa Esaya, akomoka muri uwo muryango wa Yuda. Kandi n'abana bangahe yari afise Esaya? Yari afise abana 8. None ninde yari umuhererezi muri bo w'umunani? Ni Dawidi. We yabaye umusigwa nk'umwami mu bwoko bw'Abaheburayo, yabaye umusore canke umuntu, umugabo afise umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Rero murabe ingene intambuko canke ibintu by'ishengero ry'abanyamahanga hamwe n'abamarayika n'intumwa bashushanywa n'abana ba Yesaya. Abamarayika n'intumwa bashushanywa na bene wabo na Dawidi, ariko Dawidi ashushanya, mwitegereze, ashushanya intumwa y'igihe c'ibire komeze furuka, ashushanya marayika w'umwami Yesu Kristo. Kandi rero
mwumve namwe ingene para el día postrero ku munsi wa nyuma llegaríamos a la edad de la piedra twari angular, kuzoshika mu gihe cy'ibiri kumaze furuka kubw'ibyo rero twari gushika mu ntambako y'Imana y'umwaka wa yubile, aho hari kuzovuga hakavuga inzamba y'umwaka wa yubile mu buryo bugezweho, ni ukuvuga ngo mu kuvuga ko ubutumwa bwiza bw'ubwami ninde yari kuzoyivuza? Ni Kristo biciye muri marayika we ntumwa, agatangaza ubutumwa bwo kwidegembya, akabwira agatangariza abahungu n'abakobwa b'Imana yuko twageze mu ntambako y'Imana, aho abapfuye bizera Kristo bagiye kuzuka bari mu mirimo ihoraho, natwe abakiri bazima ko tugiye guhindurwa. Rero mwumve ingene Kristo aduhishurira biciye muri marayika we ntumwa bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, kandi aduhishurira ibanga rikomeye cyane mu yandi mabanga yose iryari riri mu bwenge bw'Imana. Iryo banga rihishijwe ngaho mu bwenge bw'Imana, kandi nta n'umwe yashobora kurikagura, nta n'umwe yashobora kurikura mu bwenge bw'Imana. Igihe babaza umuntu cyangwa umukozi w'Imana cyangwa umunyatolojiya ku bijyanye no kuza kwa kabiri kwa Kristo, aho naho ubwenge bwose bwagarukira, ubwenge bwose bw'abantu, abanyabwenge bakomakomeye mu bya teolojiya. Ariko iri banga ryari guhishurirwa ishengero ry'umwami Yesu Kristo ku munsi wa nyuma mu gihe cy'urukuruzi furuka hamwe n'ikiringo cy'ubwami, mu mwaka wa yubile wisubiyemwo ugizwe mushasha. Kristo yari kwihishurira ishengero ry'iwe biciye muri marayika we ntumwa, kandi byose byari kuba mu buryo buciye bugufi, haba gushitswa kwaryo ndetse n'uburyo we yari kubivugamwo. Kandi batojwe n'Imana ntibari gushobora kuvuga ikindi kintu uretse ati ndaribona ndaritahura, kandi bari gushobora kuvuga bati mbega uku niko bizoba binoroshe ugushitswa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo? Inyishu niyi nuko nyene mu buryo buciye bugufi, vyoroshe cyane nk'uko mwebwe mwabyumvise, nk'uko kandi mwabibonye. Rero aho ni mu mwaka wa yubile wisubiyemwe muri iki gihe cya nyuma, mu gihe cy'urukuruzi furuka hamwe n'ikiringo cy'ubwami. Nico gituma hagati mu bwoko bw'Aburayo n'ubu tubona ko intebe y'ubwami ya Dawidi yamye igaragara muri bino bihumbi by'imyaka byaheze. Ariko hariho isezerano ry'Imana ry'uko intebe y'ubwami ya Dawidi izokwicagwako. Kristo azokwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, aganze imyaka 1000, hanyuma aganze n'ibihe bidashira. Iryo sezerano ririhe? Kuko Imana yaravuze yuko izonagisha kuri Dawidi uwitwa Shami agororotse, ari we azoganza. Rero turabwirwa yuko bazorondera Dawidi nk'umwami, ariko Dawidi nk'umwami ni Kristo Mesiya ku munsi wa nyuma yicaye ku ntebe y'ubwami ya Dawidi. Rero Kristo ni umuragwa w'intebe y'ubwami ya Dawidi. Ariko murabe, ivyo byari byaravuzwe, byaramaze kuvugwa uhereye kera, kuva mu isezerano rya kera. Ngaha umumarayika mukuru Gaburiyeli nawe ashingira intahe Mariya uku kuri ko buvugishwa. Haravuga mu gice cya mbere umurongo wa 30, mu gice cya mbere umurongo wa 30 kabandanya mu gitabo ca Luka, ubutumwa bwiza bwa Luka, mu gice cya mbere umurongo wa 30 kabandanya haravuga ngo umumarayika aramubwira ati ntacutinya Mariya, kuko ugiriwe ubuntu n'Imana, kuko ugiriwe ubuntu n'Imana. Umve, uzosama inda ubyare umuhungu, kandi uzomwite Yesu. Azoba mukuru, azokwitwa umwana w'isumba byose. Kandi umwami Imana azomuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, ahangame mu nzu ya Yakobo ibihe bidashira. Ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo. Ibi birahuye kandi
dijo el arcángel, n'ivyo umumarayika mukuru gaburiyeli yavuze. murabe ingene n'umumarayika mukuru ari umumarayika mukuru azana uguhishurirwa. el arcángel de la revelación, umumarayika mukuru vamos a ver, ahishura amabanga azana uguhishurirwa. reka turabe, vamos a ver por aquí, reka turabe hano, donde es que reka turabe mu gice c'indwi de Daniel, muri daniyeli, capítulo 7 de Daniel, igice c'indwi muri daniyeli umurongo wa 13 na 14 haravuga ngo, kandi mu vyo neretswe mw'ijoro nagize tya mbona haje ubusa n'umwana w'umuntu azananye n'ibicu vyo kwijuru, aza kuri wa wundi wa mbere na mbere baramushikiriza, aca ahabwa inganji n'icubahiro n'ubwami, kugira ngo amoko yose n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe bamusabe. ingoma yiwe ni ingoma itazovaho, kandi ubwami bwiwe ni ubwami butazohangura. vya bintu nyene umumarayika mukuru gaburiyeli yabwira daniyeli umuvugishwa, aha naho yareka bibwira inkumi mariya. murabe kandi ku murongo wa 18 muri gice nyene c'indwi ca daniyeli haratubwira ngo, ariko abera bisumba byose bazohabwa ubwo bwami, kandi ubwo bwami bazobwegukira buhora ari ubwabo gushitsa ibihe bitazoshira. muri ubwo bwami bwa Yesu Kristo tuganzanye nawe imyaka 1000, hanyuma tuzoganzanya ibihe bidashira. ibihe bidashira, ibihe bitazoshira, niko gaburiyeli yabwiye umuvugishwa n'Imana daniyeli ngaha. aha umumarayika mukuru canke uwo mumarayika ahishura amabanga niko ariko aramubwira. mbega none uyu mumarayika mukuru uko guhishurwa kw'Imana kose agukura hehe? reka turabe namba twobona aho uno mumarayika mukuru akora ko no guhishurirwa kw'Imana kose. katurabe reka duhere mu gice c'icumi umurongo wa 11 ukabandanya aravuga ngo, arambwira ati, daniyeli muntu w'umukundwa cane, utahura amajambo ngira nkubwire, va hasi uhagarare, kuko ubu ngutumweko. amaze kumbwira iryo jambo mpagarara mpinda agashitsi. maze arambwira ati, ntaco utinya daniyeli, kuko uhereye umunsi washiriye umutima kugutahura no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amajambo yawe yarumviswe, kandi ayo majambo yawe nyene niyo nzanye. ariko se gaba bw'ubwami bw'Ubuperesi yamaze iminsi 21 andwanya, hanyuma Mikayeli umwe wo mu bagabisha bahambaye aza kuntabara, sigarayo mu bami b'Ubuperesi. nuko none nzanywe no kugutahuza ibizoba ku bwoko bwanyu mu minsi y'iherezo, kuko ibyo weretswe ari bizoba hahise igihe kirekire. ambwiye amajambo ncurika umutwe mba ikiyingiyingi, maze haza ufise ishusho nk'iy'abana b'abantu akora ku munwa wanje, nca nteranura akanwa ndavuga, mbarira uwo arampagaze imbere ati databuja. ivyo neretswe vyatumye nsinzikazwa n'umubabaro, ndadendebukiwe. mbega nkanje umusavyi wawe noshobora nte kuvugana nawe databuja, ko jewe atamagara nsigaranye numva mpwereye. uwasa n'umwana w'umuntu, uwasa n'umuntu yongera kunkorako ansubizamwo intege, arambwira ati, we muntu w'umukundwa cane, ntaco utinya, mpore gira amahoro, shikama ushira amanga. akibimbwira nca ndaremerana, ndavuga nti, databuja nuvuge, kuko nsubije mw'intege. murabona ko bw'ijambo rivuzwe yarose inguvu. arambaza
aturazi ikinzanye kuri wewe, ubu ngira nsubireyo kurwanya segaba w'ubuperesi, kandi ninatabaruka segaba w'ububirigi azocaza. Murabona yuko kugira ngo habe impinduka z'ubwami bw'abanyamahanga mu ntambuko zitandukanye, umumarayika mukuru Gaburiyeli yamye ahibereye hamwe n'umumarayika mukuru Mikaheli nawe nyene, kandi bazoba banibereye ngaha nk'uko biri mu buvugishwa ku munsi wa nyuma, kugira ngo habe impinduka z'ubwami, kugira ngo habe impinduka z'ubwami bw'abanyamahanga buhinduke ubwami bw'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko rero bazoba bari hano. Muri Daniyeli igice cya 12 barabivuga, harabivuga muri Daniyeli igice cya 12, habananya havuga ngo ariko ndakubarira ivyanditswe mu gitabo c'ivy'ukuri, kandi ntawe uriho kuntabara kubagwanya atari Mikaheli umugabisha wanyu. Ni vyiza mwamaze kumva ingene mu gitabo c'ukuri, mu gitabo kirimwo ubuvugishwa bwose bw'ibintu bigiye kubaho, niho uno mumarayika mukuru yahishuririra Daniyeli bino bintu byose. Rero tubandanye ngaha, mwumve ingene n'inkumi Mariya nawe nyene yamuhishuriye yuko Yesu azokwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, nuko akaganza ibihe bidashira. Aravuze ngo ahangame mu nzu ya Yakobo ibihe bidashira, ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo. Rero mbega niki Kristo yavuze mu Byeshujwe igice cya 3:21? Hariho amakuru meza kuri twebwe twese. Unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nk'uko nanje nanesheje nkicarana na Data ku ntebe yiwe. Yesu yaranesheje igihe yapfa, akazuka, akaduga mu ijuru. Yaduze yanesheje mu ijuru, nuko yicarana na Data ku ntebe yiwe y'ubwami, aho mu buringanire bw'indwi. Kandi turabona ko nk'uko yicaranye na Data ku ntebe yiwe y'ubwami mu buringanire bw'indwi, kugira ngo avuganire umwe wese muri twebwe n'amaraso yiwe bwite, aho ahabe nk'umuherezi mukuru mu rutonde rwa Melkisedeki, kuko Yesu Kristo ni umuherezi mukuru wo mu ngoro iri mu ijuru. Buri gihe yamye ari umuherezi mukuru wo mu ngoro iri mu ijuru, kuko we ni Melkisedeki umwe yiyereka Aburahamu. Rero mwumvirize ingene ibintu byose bibera mu ijuru, kandi murabe n'umuherezi mukuru ari mu ijuru ariko arakora. Uwo ni Melkisedeki, ari we muherezi mukuru wo mu ngoro iri mu ijuru. Rero mwumva ingene Kristo avuga ati unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami. Mbega intebe ya Yesu ni iyihe? Umumarayika mukuru Gaburiyeli yabwiye Mariya nka kurya twabisomye Luka igice ca mbere, haravuga umve uzosama inda uvyara umuhungu kandi uzumwite Yesu, azoba mukuru, azokwitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana azomuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, ahangame mu nzu ya Yakobo ibihe bidashira, ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo. Intebe y'ubwami ya Yesu ni iyihe? Intebe y'ubwami ya Dawidi. Rero ubunesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami. Si ukwicarana Data ku ntebe y'ubwami yo mu ijuru, oya, ni ku ntebe y'ubwami ya Yesu Kristo ngaha ku isi, ari azoba ari intebe y'ubwami ya Dawidi, ari nayo Yesu Kristo azoba ari karaganzirizako, azoba ari ngaho, kandi ari ngaho azoganza, kandi azoba ari kumwe ku ntebe yiwe y'ubwami, azoba yicaranye n'ubunesha. Rero mwumva ingene rino sezerano
ku munsi wa nyuma mwumva ingene rizoshitswa mu gihe c'umwaka wa yubile, mu gihe c'intambuko y'Imana, aho ugucungurwa kw'imibiri yacu kuzoba kuriko kuraba hamwe n'umuzuko w'abapfuye bizera Kristo, nawo nyene ukazohinduka ukuri. Rero mbega ntibivugwa yuko yaducunguje amaraso yiwe akaduhindura abami n'abaherezi, kandi tukazogazanya na Kristo imyaka 1000 hanyuma n'ibihe bidashira? Rero murumva kandi byongeye ko igihe Kristo kandi yavuga ati duguze hano ndakwereke ibintu bigiye kubaho hanyuma y'ibi, hanyuma ibi bintu abimenyekanisha bivuga biciye mu marayika we ntumwa, kuko biciye mu marayika we ntumwa niho Kristo azoba ari karagaragarira mu kimpumbi c'indwi. Kandi ibi biraboneka ko bisobanura ibintu byinshi ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kuba umuntu ariko arumva ijwi rya Kristo ku munsi wa nyuma, iri jwi ry'inzamba biciye muri marayika we ntumwa, ariho ari biciye muri urya mu byashuwe 22:6 atubwiriramwo bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. No mu byashuwe igice ca 2 umurongo wa 26 na 27 haravuga ngo unesha akitondera ibikorwa byanje gushiza ku iherezo, nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga. Mbega ibi bisobanura iki? Bya bintu byo muri Matayo 24 umurongo wa 42 kugeza ku 47 haravuga ngo avuga ku mushumba kwizigwa w'ubwenge uwo shebuja yasize mu rugo rwe kugira ngo atange ivugo ku gihe. Haravuga ngo harahiriwe uwo mushumba shebuja niyaza azosanga ariko arabikora uko nyene, ndababwira ukuri azoma kuganza ibyo afise byose. Mu kumuha kuganza ibyo afise byose mwitegereze, Kristo aragwa byose. Rero acafata igoragi ryose akariha ubunesha, amuha ububasha bwo kuganza amahanga yose, amuha ububasha bwo mu bihugu byose. Haravuga ngo mbega abimuha gute? Haravuga ngo azoyaragiza inkoni y'icuma nk'uko bimenagura inzabya z'ibumba, nk'uko nanje nahawe na data, nk'uko nawe yabihawe na data, nawe nyene niko abiha intumwa yiwe ubunesha mu mwaka wa yubile, ku munsi wa nyuma. Rero murumva ko avuga ko azobaragiza inkoni y'icuma kandi azobamenagura nk'uko bamenagura inzabya z'ibumba. Reka turabe ibyo tubwiwe mu byashuwe 19 umurongo, reka turabe murongo wa 15 kabandanya. Haravuga avuga ko ugendera ku farasi y'igitera mu byahishuwe ari wari mpwemu yera aje ku munsi wa nyuma. Haravuga ngo mu kanwa kiwe havamwo inkota ikarishe kugira ngo ayikubite amahanga. Inkota ni ijambo ry'Imana, kandi avuga ko kugira ngo ayikubitisha amahanga havuze ngo azoyaragiza inkoni y'icuma. Rero Yesu Kristo azoba ari mu ruhande rumwe, ariko baragize inkoni y'icuma, ubunesha nawe akaba mu rundi ruhande, nawe nyine ariko aragize inkoni y'icuma. Oya, Yesu Kristo azoba ari mu bunesha, ariko arakora ico gikorwa. Nico gituma mu ruhande rumwe hagaragara haboneka yuko amuha buno bubasha, ubutware n'ububasha akabuha ubunesha. Mbega Kristo azosigara atabwa afise? Oya, ntazosigara atabwa afise, kuko mu kumuha ubu butware n'ububasha Kristo niwe akorera mu ntumwa yiwe, kandi azoba ari mu ntumwa yiwe muri mpwemu yera, kuko ugendera ku farasi y'igitare mu byahejwe 19 ni mpwemu yera. Yesu Kristo muri mpwemu yera aje ku munsi wa nyuma, kandi
mwumve uko aje. Vamos a ver a la página Reka turebe ku rupapuro 277 rw'amajana del abiri libro mirongo de los irindwi n'indwi mu Hechos, gitabo donde cy'impatanije dice, ahavuga el precursor de la segunda integuza venida kuza kwa kabiri de kwa Cristo, Kristo orando, dice, yaravuze ariko pedimos arasenga el yaravuze ngo Espíritu Santo, turasaba ko ahora mpemu mismo, yera yizera el we nyene jinete bwiwe del ugendera ku verdadero farasi caballo y'igitare blanco, by'ukuri mientras su espíritu, mu gihe el mpemu espíritu de wiwe Cristo, mu gihe mpemu wa entre en Kristo mu gihe confrontación con el agihanganye na anticristo antikristo y él llame nawe los ahamagare suyos. abiwe. ¿Quién es el jinete del Ninde caballo blanco de ugendera ku farasi Apocalipsis? y'igitare mu El byahishuwe Espíritu ni Santo. mpemu yera Yesu Kristo en el Espíritu Santo. muri mpemu Y yera. para el día Kandi postrero, ku munsi wa nyuma el jinete del caballo blanco de ugendera ku farasi Apocalipsis y'igitare mu byahishuwe mwitegereze aza en ese caballo blanco. agendera kuri no farasi y'igitare ku rupapuro rw'amajana 56 mu gitabo cy'amatanije mu gisipanyoli integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo Revera William Branham yaravuze ngo ariko igihe umwami wacu azoseruka ku isi azoza agendera ku farasi yera derere nturubura kandi azoba ari Emmanuel mu mwuzuro ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Mwumvise icyo ari cyo ukuza kwa Kristo, ukuza kugendera ku farasi y'igitare mu byahishuwe ni nka kumwe byaba ni nka kumwe Eliya yaza mu kugaragara kwe kwa kabiri. Ukuza k'ubukozi bwa Eliya mu kugaragara kwa kabiri kwabaye kugaragara kwa mpemu y'ubukozi ya Eliya muri Elisa. Ukuza kwa Eliya nako mu kugaragara kwa gatatu kwa Eliya yabaye umuntu aza afise mpemu n'imico ya Eliya ateguriza kuza kwa mbere kwa Kristo, kandi uwo muntu yabaye Yohana umubatizi. Yesu yaravuze ngo uwo ni we Eliya navuze ko azoza, kandi Eliya yari kuza muri ico gihe yitwa Yohana umubatizi. Nuko ijya mpemu nyene yari iri muri Eliya, ijya mpemu nyene y'ubukozi, ijya mpemu nyene y'ubukozi, burya bukozi bwari buri muri Eliya nibwo bwari buri muri Elisa, hanyuma baba no muri Yohana umubatizi. Yabaye muri Eliya butishubi, hanyuma muri Elisa, hanyuma muri Yohana umubatizi. Muri bo ikora ijya mpemu nyene y'ubukozi yari yakoreye mu buvugishwa Eliya. Hanyuma ku munsi wa nyuma turane yuko hasezeranijwe iyo mpemu nyene, ariko imbere yo gushika ku munsi wa nyuma, imbere yo gushika ku munsi w'umwami, ni ukuvuga ngo ikimpumbi c'indwi, iyo mpemu yarasezeranijwe yuko izoteguriza ukuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi yaramaze kuza, yaragiye, abenshi ntibamumenye. Eliya mu kugaragara kwe kwa kane yabaye Revera William Marion Branham, yaje afise impemu n'uburanga bwa Eliya mu kugaragara kwa kane, kandi Eliya yarasezeranijwe ko azoza ku munsi wa nyuma nk'umwe mu myelayo ibiri, no kugira ngo agire ubukozi mu myelayo ibiri mu bwoko bw'Eburayo, kandi bwa mbere azobanza kuba ari hagati mu ishengero ryo mu mahanga. Rero byongeye kandi harasezeranijwe na Mose, kandi haranasezeranijwe na Yesu. Abantu batatu bahambaye cyane bo muri Bibiliya banditse amateka ngaha ku isi, kandi turafise inkuru zabo muri Bibiliya. Rero igihe cyose ubw'Imana yabigiye gukora ikintu gikomeye cyane, nuko igasezerana ubukozi nk'ubwa Mose canke nk'ubwa Eliya canke nk'ubwa Yesu, yaravuze ati nzobarungikira Eliya, canke iravuga ati nzobarungikira Mose, canke ikavuga ati nzobarungikira Yesu. Ibyo bisobanura iki? Bisobanura ko izorungika umuvugishwa umuntu afise ubukozi bwa Mose mu nshuro ya kabiri, ubwa Eliya mu nshuro ya gatanu, n'ubwa Yesu mu nshuro ya kabiri. Kandi murabe Kristo yarapfuze ati nzomuha ubutware bwo kuganza amahanga nk'uko nanje nabuhawe na Data. Ni ukuvuga ko bwa butware nyene yahabwa na Data Yesu, ubu nawe abushira abuha ubunesha. kandi bwa butware nyene Mose yari afise, igihe hisubiramwo ubukozi bwa Mose abushira mu gikoresho ikiba kiri mu ubwo bukozi, kandi bwa bubasha nyene bw'ubutware Eliya yari afise abushira mu gushitsa uko kugaragara. Rero
uko niko imana ishitsa amasezerano yayo iyo isezeranye yuko hazoza umuvugishwa yamaze kuza muri kahise hanyuma akagenda. Ubwo bukozi bwongera guca muri iyo nzira y'ubuvugishwa ariko mu mubiri w'inyama musha, nk'uko iyo mwebwe muriko mwitegurira kuja gukora ikintu runaka, mwebwe muraza mukambara impuzu runaka, ariko hanyuma ikindi gihe iyo ugiye gukora ikindi gikorwa runaka, iyo ufashe urundi rugendo urambara izindi mpuzu, ariko buri wa muntu nyene. Yesu Kristo nawe rero muri mwe muyera mwitegereze yamye yambara impuzu zitandukanye uva mu ntambo kuja mu yindi. Mu isezerano rya kera yambaye impuzu zitandukanye zari zifise amazina nk'akarorero: Enoke, Nowa, Aburahamu, Mose, Yosuwa, Samueli, Eliya n'abandi n'abandi. Ni nk'impuzu zacu rimwe rimwe ziba zifise izina. Ati mbega iyo koti yawe niyo mu bwoko buhe? Wewe ucuraba ngibi hano, nta n'umwe abibona, ariko wewe umweretse marke, umweretse ubwoko bwayo, acabona izina. Yesu Kristo nawe rero mwitegereza muri mwe muyera yamye yambara umwambaro musha muri buri imwe mu ntambuko ziwe, mu kugaragara kwiwe canke mu bikorwa yaba ariko arakora. Ariko umunsi umwe azokwambara umwambaro umwe atazokongera gukurana mba. Rero kuko azoba ari wo mwambaro wiwe wa nyuma. Canke kumbure iyo umwami yimitswe akambikwa inyambara abami, mbega yoca afata impuzu akazikura akavuga ati izi ntazo nshaka, ati ni mu ndabire za mpuzu za zindi nari nambaye imbere yuko mba umwami? Oya, umwambaro utegerezwa kuba ari wo werekana yuko ari umwambaro w'umwami. Nico gituma mu Vyahishuriwe 19 murabo ko havuga Ivyahishuriwe 19 umurongo wa 16 haravuga ngo, reka dusome hose 15 na 16 haravuga ngo, mu kanwa kiwe havamwo inkota ikarishe kugira ngo ayikubite amahanga, azoyaragiza inkoni y'icuma, kandi aganishiriza ibirenge mu bwato vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana ishobora byose. Kandi ku mpuzu ziwe no ku kibero ava izina ryanditsweko ngo umwami w'abami uganza abaganza. Iyi niyo mpuzu, ubu niwo mwambaro werekana uvuga ko Kristo ari umwami w'abami n'uganza abaganza mu kugaragara kwiwe kwa nyuma, kugira yisubize intebe y'ubwami, yicare ku ntebe y'ubwami, intebe y'ubwami ya Dawidi, hanyuma aganze. Kandi kugira aganze ntabwo azokura uwo mwambaro, ateruza kugumana uwo mwambaro nyene. Umwami ateruza kuguma yambaye uwo mwambaro. Yesu Kristo nawe na mwami w'abami n'uganza abaganza, kandi ateruza kuguma yambaye uwo mwambaro, iyo mpuzu iyo imuhishura ikamwerekana, ikamugaragaza nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza. Kandi murabe igihe we aronka ikibanza ciwe nk'umwami ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, yicarana na Kristo, impuzu yiwe baricarana na Kristo. Nk'uko nawe iyo we wambaye, mbega ninde yicarana nawe ku ntebe we wicayeko? Ni impuzu zawe. Buri muntu wese ashobora kuvuga ati jewe nta muntu n'umwe twicarana ku ntebe yandi. Iyi mpuzu zawe muba muri kumwe. Ndetse vyongeye
vyongeye muri izo mpuzu z'ibitambara uba ufise iyindi mpuzu umubiri, kuko we uri ubugingo buzima, uba ufise impuzu mubiri, kandi iyo yicarana nawe aho wicara hose. Ndetse byongeye urafise n'iyindi mpuzu iri imbere cyane, ariyo mpwemu, kandi iyo mpuzu nayo nyene yicarana nawe. Murabe, igihe nari nicaye hariya ku ntebe, impuzu zanje, izi mpuzu nazo nyene zari zicaranye nanje hariya. Hanyuma iyi nayo iri imbere, nayo nyene no kuvuga ngo impuzu zose zicaraho umuntu yicaye, kandi umuntu ni ubugingo ubuzima. Turashobora kubona rero ko Kristo ku munsi wa nyuma aje nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza, kandi ku mpuzu ziwe handitswe ko iri zina, umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza. Aho haje umwe ndiho mu isezerano rya kera, aho haje izina rihoraho ry'Imana, aho haje za ndome zine z'indagi, yehe, wehe, canke nk'uko yazisoma integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi hanyuma igihe bazishira ngaha kugira ngo zishobore kumvikana neza, zishobore kumvikana cyane, aha mu gice cya gatatu mu kuvayo umurongo wa 13 na 14 haravuga ngo Mose abaza Imana ati, nashaka ku Bisirayeli nkabarira nti, Imana y'abasogokuruza yabantumye ko bakambaza bati, yitwa nde nzobishura iki? Imana yishura Mose iti, nduwo ndiwe. kandi itukwa bari kuzobwira Abisirayeli uti, ndiho yabantumye ko. Mu Congereza IAM no kuvuga I am, ndiho canke I am mu gihe twabivuga mu Congereza. Mwitegereze, niyo Mana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo. Niwe yaje mu mubiri w'umuntu mu izina ry'ubucunguzi Yesu, muri iryo zina ry'ubucunguzi rishizwe ku mubiri w'inyama. Hanyuma ku munsi wa nyuma ndiho I am azogaruka nk'uko yabisezeranye, nk'intambwe y'umuryango wa Yuda, nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza mu gihugu ciwe co kwisubiza ivyiwe. Aho hazoba hari ndiho I am, kandi aho hazoba hari uguhishurirwa kw'izina ry'Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo. Ni uguhishurirwa hamwe no kugaragara kwa nyuma kwa Kristo, aho ahishura izina ryiwe risha, izina ryiwe rihoraho, kuko yaravuze mu Vyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 12 yavuze ku gukurikira. Kandi reka tuhasome kugira ngo tutahure neza ibyo turiko turavuga. Yaravuze ngo unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi ntazosohoka ukundi. Nanjye nzomwandika ku izina ry'Imana yanje n'iryo mugwa w'Imana yanje, niwo Yerusalemu musha ngururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, kandi nzomwandika ku izina ryanje risha. Ninda azokwandika ko Kristo, ninda azokwandika ku izina risha afise, hamwe n'izina rihoraho ry'Imana, hamwe n'izina ry'umugwa w'Imana yacu, izina ry'umugwa, izina rya Yerusalemu musha, n'izina rihoraho ry'Imana.
izina rishya rya Yesu Kristo ni izina rihoraho ry'Imana. Izina ry'Imana yacu naryo ni izina rihoraho ry'Imana. Kandi Kristo aravuze ati nzoryandika kunesha. Nuko rero mwumve namwe ingene atubwira kuri iri zina risha. Turabona ko mu Byahishuriwe igice cya 17 igice cya 19 havuga yuko aza afise izina ryanditswe ata muntu n'umwe azi, kandi izina ryiwe ni Jambo w'Imana. Ni ukuvuga yuko Jambo aje mu mubiri w'umuntu ku munsi wa nyuma, kandi aho haje guhishurirwa kw'izina ry'Umwami. Hanyuma mu Byahishuriwe igice cya 2 umurongo wa 17 haratubwira uku gukurikira: uri n'ugutwi niyumve ico Mukama abwira amashengero, unesha nzomuha kuri manu yanyegejwe, kandi nzomuha ibuye ryera, kuri iryo buye handitswe ko izina risha, nta muntu arizi atari uzorihabwa. Nzomuha ibuye ryera, kandi kuri iryo buye ryera handitswe ko iki izina risha. Mwumva ingene Kristo avuga ku izina risha mu bibanza bitandukanye. No mu Byahishuriwe igice cya 3 umurongo wa 12 havuga yuko iryo zina risha ari izina risha ryiwe. Iryo niryo zina yarose igihe yaduga mu ijuru yanesheje akicara iburyo bw'Imana, nk'uko umuvugishwa Yozefu igihe yaduga akicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi akaba uwa kabiri ku ntebe y'ubwami ya Farawo, akaba uwa kabiri ngaho ku ntebe y'ubwami ya Farawo, nabo nyene yarose izina risha Zaphnath Paneya. Iryo niryo yaganjirijemwo aganza mu banyamahanga, aganza mu bwami bwo muri Egiputa. Rero murabe ingene Kristo atubwira byongeye ku izina risha afise. Iri zina risha ni ryowe asezeranye yuko azokwandika kunesha. Kandi iri zina risha riza ryanditswe kwa kabuye kera. Ako kabuye kera nako ni ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Akabuye abubatsi bagaye, ryabuye ryarindi ryasitugwa ku musozi ridasituwe n'amaboko muntu mu buvugishwa bwo mu gitabo cy'umuvugishwa Daniyeli, aho Umwami Nebukadineza yabonye ibuye ridasituwe n'amaboko riza rikikubita ku gishushanyo ku birenge bivanze vyuma n'ibumba. Iryo niryo buye rije ryanditswe kw'izina, izina risha ku munsi wa nyuma. Kandi iryo zina risha ni izina rihoraho ry'Imana, ari naryo ritigeze rihishurirwa ikiremwa muntu, ariko isezerano akaba ari uko rizohishurwa kuri uno munsi wa nyuma. Ico gituma n'Abaheburayo nabo nyene bazomenya izina ry'Imana, izina rihoraho ry'Imana. Mu Byahishuriwe igice cya 14 umurongo wa 1 ukabandanya haravuga ngo, kandi mbona umwagazi w'intama ahagaze ku musozi Siyoni, ahagararanye n'abantu 144 bafise izina ryiwe n'izina rya Se yanditswe mu ruhanga rwabo. Aho hari izina rihoraho ry'Imana n'izina risha ry'Umwami Yesu Kristo. No mu Byahishuriwe igice cya 22 umurongo wa 4 haratubwira kandi ku izina ry'Imana havuga uku gukurikira. Hatubwira ku bazobaho ibihe bidashira, haravuga ngo nta muvumo uzoba ukiriho, intebe y'Imana na wa mwagazi zobiri muri wa mugwa. No kuvuga ngo muri Yerusalemu musha, abagorano bayo bazokwama bashashe, bazoraba mu nyonga hayo, izina ryayo rizokwandikwa mu ruhanga rwabo. No kuvuga yuko bazoronka uguhishurirwa kw'izina rihoraho ry'Imana. Kuba riri mu ruhanga bitubwira ko rizoba ari mu bwenge hamwe no gutahura kw'abantu. Ntabwo ari uko
bazoryandika mu ruhanga, iryo zina ngo ryandikwe mu ruhanga, ariko bazohabwa uguhishurirwa kw'iryo zina rihoraho ry'Imana, bazoronka uko guhishurirwa. Rero mwumve imigisha idasanzwe Kristo afitiye abana biwe kuri uno munsi wa nyuma, mu gihe cy'umwaka wa yubile wisubiyemwo ugizwe mushasha, mu gihe cy'ibiruko bizifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami, aho inzamba y'umwaka wa yubile yisubiyemwo igizwe nshasha, aho ari ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami butangaza ukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intambwe y'umuryango wa Yuda, nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza mu gihugu ciwe co kwisubiza ivyiwe, afise izina risha. None n'abakristo bangahe, n'abakristo bangana gute bari bariyumviriye yuko ukuza kwa kabiri kwa Kristo kuzohishurwa, nuko hagavugwa kukavugwa mu izina risha? Nta n'umwe yari yariyumviriye, yari yaribajije ukukuri ko buvugishwa kuzoshitswa ku munsi wa nyuma. Kandi haratsitaye abantu benshi, namba abantu benshi baratsitaye mu gushitswaho kuza kwa mbere kwa Kristo, ariko gushitswa ko kuza kwa marayika w'isezerano mu mubiri w'umuntu, mu izina ry'ubucunguzi, mu izina Yesu, ryanditswe ku mpuzu yiwe muntu, ku mubiri we w'inyama. Bazotsitara ku munsi wa nyuma mu kuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi izina ryiwe nk'umwami w'abami n'uganza abaganza, hamwe n'izina ryiwe nk'umwami w'abami n'uganza abaganza nk'intambwe y'umuryango wa Yuda, namba baratsitaye mu kuza kwiwe kwa mbere, nta nkeka bazotsitara no mu kuza kwiwe kwa kabiri. Yaravuze intego zo kuza kwa kabiri kwa Kristo ko ukuza k'umwami, umwami aje azohumisha amaso y'abanyateolojiya, azohumisha amaso y'abanyateolojiya nk'uko vyabaye ryari, nk'uko vyabaye mu kuza kwiwe kwa mbere. Amaso y'abanyateolojiya yarahumishijwe, abo mu idini ry'abaheburayo, nuko gushitswa kwa Mesiya, gushitswa mu izina ry'ubucunguzi, ntibashobora kubibona, ntibashoboye kubitahura, ariko kubona no gutahura. Kandi biyumvira ko ari Yezebeli, dayimoni, ko ari sekibi Yezebeli agaragaye muri Yesu w'i Nazareti, ariko yari Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo, marayika w'isezerano agaragariye mu mubiri w'umuntu, afise izina ry'ubucunguzi ku mpuzu ziwe. Rero ku munsi wa nyuma naho ivyabaye mu kuza kwa mbere kwa Kristo mu bwoko bw'Eburayo bizoba mu kuza kwa kabiri kwa Kristo mu banyamahanga. Nuko rero mutego ugutwi mwumvirize ibintu bizoba biriko biraba muri iki gihe twebwe turiko turabamwo, kuko iki ni gihe c'inzamba y'umwaka wa yubile wisubiyemwo. Iyo nzamba iriko iravuga itangaza ubutumwa bw'umwidegemvyo, ubutumwa butangaza umwidegemvyo w'abana b'Imana, ubutumwa butangaza yuko vuba abapfuye bizera Kristo bazozuka bari mu mibiri ihoraho, natwe bakiri bazima ko tuzohindurwa, kandi twese tuzogarugwa, tugarugwe mwaryara rya Adamu na Eva batakaza mu itongo rya Edeni, tuzogarugwa mu bugingo budashira dufise imibiri ihoraho, kandi dufise n'ububasha bwose n'ubutware Imana yari yahaye Adamu, kandi ikibanza cacu, umwanya wacu w'abami nawe nyene uzogarugwa, kuko Imana ico kibanza c'abami, ico kibanza c'umwami yari yagihaye Adamu aragitakaza. Rero ico kibanza naco nyene kizogarugwa kugira ngo tuba abami n'abaherezi mu bwami bwa Kristo, hamwe na Kristo tuganze imyaka 1000, hanyuma tuganze n'ibihe bidashira, tuganze ubwoko bw'Eburayo hamwe n'amahanga yose. Bityo uko niko rero tuzogarurirwa
mu bintu byose Adamu na Eva batakaje igihe bagwa, byose tuzobigarurirwa, kuko turiko turaba mu gihe c'umwaka wa yubile, umwaka wa yubile w'iki gihe wisubiyemo, aho byose bigarurwa, aho umuntu wese agarurirwa, aho byose bigarurirwa ba nyenevyo. Kandi kubera ko turi abana b'Imana, baragwa b'Imana hamwe n'abaraganwa na Kristo umwami wacu, kandi muri iki gihe mu gihugu cyo kwisubiza ibyiwe ararekarama yigarurira ibintu byose, twegukira nk'abaragwa b'Imana ndetse n'abaraganwa hamwe na Yesu Kristo. Namba azoganza, mbega azoganzanya nande? Azoganzanya natwe twese nk'abami n'abaherezi. Rero turumvise ibanga ry'inzamba ya yubile. Inzamba ya yubile hariya mu mwaka wa yubile, itegereze ingene izo kwisubiramwo, nuko ku munsi wa nyuma bukazoba ari ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami buriko buratangaza ibanga, bwishura ibanga dukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intambwe mu muryango wa Yuda nk'umwami w'abami, hamwe n'uganza abaganza mu gihugu ciwe cyo kwisubiza ivyiwe. Igihe azokwisubiza ivyiwe ni ryari? Ni mu mwaka wa yubile. Nuko rero ni mu mwaka wa yubile w'iki gihe, hariho mu gihe ciwe biriko bizifuruka mu kimpombe c'indwi, niho yisubiza ivyiwe kugira ngo twese dusubire mu irage ryacu hamwe no mu kibanza cacu, kugira tugire twegukire ibintu byose bitwegukira nk'abahungu n'abakobwa b'Imana, ibintu byose byacu tuvyegukire. Kandi no nzamba canke ijuru rirenga ry'inzamba kuba ari ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami n'ijuru rya Kristo biciye muri marayika wiwe ntumwa kuri uno munsi wa nyuma mu gihe cy'uburiko zifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami, atubwira ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, aribwo buduhishurira ibanga ryo kuza kwiwe, ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda nk'umwami w'abami, hamwe n'uganza abaganza mu gihugu ciwe cyo kwisubiza ivyiwe. Kandi ni bande bazomwakira kuri uno munsi wa nyuma? Turi hano abazomwakira tukamuha ikaze, nuko tukamumenya ko ariko araza nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza mu gihugu ciwe cyo kwisubiza ivyiwe. Turumvise ibanga ry'inzamba ya yubile hamwe n'ibintu bihishurwa n'inzamba ya yubile. Kuri jewe ryari ihirwe ridasanzwe kubana namwe muri kano kanya ndabashingira intahe y'ibanga ry'inzamba ya yubile. Ndasigana hamwe natwe bundi busha Reverend Miguel Bermudas Marine kugira ngo abandanye asozere ashimira Imana kubw'imigisha yayo muri iki gihe, aho inzamba ya yubile iri kiravuga kandi iri kirahamagara yegeranya abatoranijwe kugira ngo bose bagarugwe, twese tugarugwe mu irage ryacu hamwe no mu miryango yacu, mu muryango wacu wo mw'ijuru. Ese Imana yobahezagira ikabarinda hamwe natwe Reverend Miguel Bermudes Marine.